mu nkundire rero ndabacire ku mayange bike mu byo twashoboye kurangura muri iyi myaka 5 iheze. Ubwa mbere twarafashanije n'inzego zibijejwe mu gutsimbataza amahoro n'umutekano mu ntara yacu ya Cibitoke, eka mbere naho hose twari duherereye aho twarangurira ibikorwa. Ikigira kabiri, kuri aya makomine abiri ari mu kiyaya, mwese murazi ko aya makomine mwari musanzwe muba mu Bugeregwa, nico gituma nkuko twabibemereye mu mwaka wa 2010 twihutiye gutora itegeko rikura abanyagihugu baba mu kiyaya mu Bugeregwa. Ubu aya matongo mubamwo haba mu makomine yo mu kiyaya mwese akaba abegukira ari amatongo y'umuheto. Harabayeho guhimiriza bene gihugu kwiyubakira inyubako rusangi dufashanije n'inzego zibijejwe. Muri ivyo rero bikaba byatumye hubakwa ibikorwa byinshi, harubatswe ibirasi 1119, harubakwa amashure shingiro 120 ibirasi, harubakwa n'amashure yisumbuye ibirasi 63, harubakwa amavuriro 23 hamwe n'ibindi byinshi byashoboye kurangurwa. Hanyuma kandi harabayeho n'umugambi kugaruza umugambi wa PDRPC, umugambi wagomba kuja mu yindi ntara w'imiliyaridi 14, byatumye twiyubakira amashure atari make, turubaka kandi n'ibibuga, turubaka n'ibindi bitari bike nkuko mubizi.